Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi, munywanyi ibiganiro by'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanyi mukunzi w'ikiganiro inkuru nziza kuri bose, Pastor Michel Ntamubano namana kigutegurira nkongera mpaje gushikiriza. Ndakuramukije amahoro y'Imana Data wa twese abane nawe, kandi nongeye kukwifuriza umwaka mushasha mwiza wo guhezagirwa no gutera imbere mu gakiza. Kandi shimiye Imana yongeye kumakanya kugira ngo duhurire kwino samirizi ya Republika y'u Burundi ku murongo wa mbere dusangira amajambo Imana yashize ku mutima uno munsi. Nyemerera kandi nongere nkwifurize guhezagiranwa nanje muri no mwanya mutoyi tugiye kumarana. Ubushize twatanguye kurabira hamwe ibintu vyerekana ko izina Yesu ari izina ridasanzwe ryiswe umwana w'Imana, kuko Yesu Kristo afise ububasha butovugwa. Izina rindi rigaragaza ububasha afise bivanye kandi n'icamuzanye mw'isi ariryo titre ni Mesiya, uwasizwa amavuta. Harayandi mazina menshi Yesu Kristo afise ashingiye kuvyo yarajejwe gukora. Mu gushishikara kino kiganiro reka dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 61. Duhere ku murongo wa mbere tukize ku murongo wa gatatu. Ano majambo aravuga ngo, mpwemu w'Umwami Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho, n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirure abagandaye bose, ngo nshirireho abagandaye Isiyoni igitsibo mu gishingo c'umunyota, ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara, n'umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti vy'ukugororoka, imyeroni yatewe n'Uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Imana yacu yabwa icubahiro cane. Nshuti yanje, nkuko dusomye muri ano majambo, tubonye ko Yesu Kristo yarobanuriwe igikorwa kidasanzwe mw'isi co kubwira ubutumwa bwiza abaciye bugufi. Iyi titre rero y'ubumesiya Yesu yahawe ifise izindi ndwi ziyenenako zerekana ibikorwa yahawe kandi yasigiwe amavuta kandi vyatumye arungikwa mw'isi. Bibiliya yita Yesu Kristo ko ari umwagazi w'intama w'Imana. Mbega iri zina twoba turitahura gute? Ikintu nyamukuru catumye Yesu Kristo asigwa amavuta kandi akarungikwa mw'isi cari gucungura abari mw'isi bose, akabakurako ivyaha vyabo. Kugira ngo ibyo bishoboke, yategerezwa kuza kubana n'abantu abanje kuba umuntu nawe nyene, kugira ngo aze yitange ku kimazi gitangiwe ivyaha vyacu biciye mu guseseka kw'amaraso yiwe n'urupfu rw'umubiri ku musaraba. Hariho icagezwe c'imwemu kivuga ngo nta cari gukuraho ivyaha ku bantu hatabanje guseseka amaraso. Iyo dusomye mu cete candikiwe Abaheburayo 9 ku murongo wa 22. Iki cagezwe cabayeho gihabwa Abisirayeli mu myaka 1500 imbere yuko Yesu Kristo aza mw'isi. Kwari kugira ngo Abisirayeli babanze babimenye, kugira ngo nibyaramuka bishitse baze bavyitondere, kuko bazoba barabitahuye. Kandi aya maraso avugwa saya mamasa canke ay'impene, kuko ayo nta bubasha yari afise yo gukuraho ivyaha by'abantu. Ayo rero ntiyari gushobora kuba impongano y'ivyaha, ariko yategerezwa kuba ay'umuntu atagira icaha na kimwe. Uwiswe umwagazi w'intama w'Imana niwe wenyene yari afise ubwo bubasha, nkuko tubisoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice ca 1 ku murongo wa 29. Ico kimazi rero si kimwe catangwa
ku munsi n'abaherezi bo mu isezerano rya kera babanza gutanga ibimazi bitangirwa ibyaha byabo, hama mu nyuma bagaheza bagatanga ibimazi by'ibyaha by'abandi, ariko catanzwe rimwe gusa igihe yitanga akabambwa ku musaraba, nk'uko tubisoma mu cete candikiwe Abaheburayo igice c'indwi ku murongo wa 27. Mu Baheburayo igice ca 10 ku murongo wa 10 hoho havuga ngo ibyo byabaye kugira ngo twezwe. Yesaya yateguye Abisirayeli hasigaye igihe kirekire cyane ngo Mesiya aze, kugira ngo bitegurire ikimazi gikomeye kidasanzwe, umwagazi w'Imana, kuko Yesu Kristo nawe yagiriwe nk'ivyo bagirira umwagazi w'intama bagiye gutanga ku kimazi, barawutonagura. Mu kuburira Abisirayeli, umuvugishwa n'Imana Yesaya rero muri gice ca 53 kuva ku murongo wa 5 kugera ku murongo w'indwi avuga ngo yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twazimye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amureme kwacu twese. Yaracurangutswa yamara karendeka, ntiyakuraho umunwa, nk'umwagazi w'intama ujanwa mw'ibagiro, canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa. Nshuti yanje, mbega wobuha agaciro ikimazi catangiye ibyaha byawe? Mbega umwagazi w'Imana yatonaguwe agasesa amaraso yiwe ku musaraba byakumariye iki? Iyo ufatiye ku kuntu ubayeho uno munsi, mu Kristo mukozi w'Imana, muririmbyi, ko wamuja ku ruhimbi caye ku meza y'umwami, urya umukate ukanywa no ku muvinyu, ko ari ibikwibutsa umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo, bikumariye iki mu buzima bwawe bw'impwemu? Iyo dusomye mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 26, dusangamwo ibintu bikomakomeye. Imana yerekanye ubugororotsi bwayo, yirengagiza ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Ikindi, uno munsi kuwizeye, Imana yiyerekana igororotse kandi itsindanishiriza. Ni ukuvuga, iyo twatuye ivyaha, amaraso ya Yesu Kristo yatanzwe kw'impongano atuma tugirwa abere, maze ntidutsindwe mu rubanza. Nico bisigura gutsindanishirizwa. Yesu Kristo aratuvugira, maze bikemerwa n'Imana, bigatuma igihano kitatuzako. Mugenzi wanje unyumviriza, agakiza twahawe n'ukuvuka bwa kabiri byandurutse mu maraso y'umwana w'Imana yasesetse ku musaraba. Inyungu turonswa ku bw'ivyo, ubwa mbere tuzorushiriza guheshwa nawe gukizwa uburake bw'Imana, nkuko tubisoma mu Baroma 5 ku murongo wa 9. Ubwa kabiri, muri we niho duhererwa guharirwa ibicumuro vyacu. Iyo dusomye mu cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 9. Ubwa gatatu, twaracunguwe. Tubisanga mu cete ca 2 cyanditswe na Petero igice ca 2 kuva ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19. Ubwa kane, Yesu Kristo yaratwuhagiye adukuraho imicafu y'ivyaha. Ibi tubisoma mu vyahishuro Yohana igice ca 2 ku murongo wa 5. Inyungu ya gatanu dukura mu guseseka kw'amaraso ya Yesu Kristo nuko twinjijwe mw'isezerano rishasha. Pawulo arabivuga neza mu cete ca 2 yandikiye Abikorinto igice ca 11 ku murongo wa 25. Twinjijwe mw'isezerano rishasha biciye mu maraso y'umwana w'Imana. Uko dufise umwete rero wo kuguma twozwa, nta handi dukura uwo mwete atari mu maraso ya Yesu Kristo. Igihe rero tugendeye mu muco kandi tugafatanya n'Imana, twozwa ivyaha vyacu. Ayo maraso aduhumanura mu mitima yacu, agakuraho ibikorwa by'imfabusa byotubuza gukorera neza Imana nzima. Umwanditsi w'iki cete candikiwe Abaheburayo igice c'9 ku murongo wa 14 abivuga neza cane ngo mbega amaraso ya Kristo
uwo yitanze ku Mana atagira agasembwa abitewe na mpwemu ahoraho ntazorushiriza guhumanura imitima yanyu ngo ibikorwa by'imfabusa biyivemwo kugira ngo mubone ingene mukorera Imana nzima. Haleluya! Amaraso ya Yesu Kristo ahumanura imitima yacu akayikuramwo ibikorwa bipfuye byayihumanije, ibyumviro bipfuye byayihumanije, indabo zipfuye zayihumanije, amajambo apfuye yayihumanije, maze ngo bigatuma dukorera Imana neza. Kandi kuko ari Imana nzima bituma nako tuyikorera dufise ubundi buzima budasanzwe bwo mu buryo bw'impwemu. Ikindi nuko amaraso ya Yesu Kristo arimwo inkomezi zitangaje zituma tunesha intambara z'iby'impwemu. Iyo dusomye mu Byahishuriwe Yohana igice cya 12 ku murongo wa 11 harabivuga neza. Abahagaze muri Yesu Kristo neza rero ntibatinya gushingira umwami wacu intahe, ntibakunda amagara yabo, ntibatinya no gupfa iyo bageze mu gihe cy'ihamwa. Rero mukundwa, ubushobozi Yesu Kristo afise nk'umwagazi w'intama w'Imana yatanze ubuzima bwiwe ngo acungure abari mu isi bose ni ishingiro ry'ibikorwa byose yakoze, kuko yahongeye ibyaha byacu byose, yakomeje isezerano ryiwe ko azorongora abantu biwe kandi akabakiza, ndetse ko azoganzanya n'abamwizeye bose mu bwami yaje gushiraho hano mu isi. Ibyo byose rero bimuha ububasha bwo gukora nk'umuvugishwa, umuherezi mukuru, umuhuza w'abantu n'Imana, umwungere mwiza, umukuru w'ishengero yaguze igiciro c'amaraso, umwami asumba abandi bami bose, hamwe no kuba umucamanza. Nyemerera ducishemo akaruhuko gatoyi maze duheze tubandanye. Mugenzi uriko uranyumviriza, hampande y'aya mazina afatiye ku bubasha afise, hariho ayandi ahabwa n'abamubonye afatiye ku kuntu yitwara n'ibimuranga hamwe n'ingene yakora. Nk'akarorero, iyo bavuze ngo Yesu Kristo ni umuco w'isi, mu bimenyetso bihambaye biranga ubwami bwo mw'ijuru, icambere gikomeye ni umuco. Bibiliya ivuga ko Imana ibyagiye mu muco udashobora kwegerwa, kandi nta mwana w'umuntu yashoboye kuyibona. Na Pawulo aravyandikira Timoteyo mu gice cya mbere yamwandikiye mu gice cya 6 ku murongo wa 16. Yesu Kristo rero yaje kuboneshereza abicaye mu mwiza, kuko ari umuco w'isi. Uwumukurikira wese azogirwa umuco w'ubugingo, nk'uko Yohana yabyanditse mu butumwa bwiza igice 8 ku murongo wa 12. Yesu Kristo kandi ni umutsima kandi akaba n'amazi by'ubugingo. Umutsima ukuraho inzara, amazi nayo agakuraho inyota. Umutsima n'amazi bishobora gukuraho inzara n'inyota byo mu buryo bw'impwemu ni ibiva mu ijuru gusa, nta handi na hamwe byoshobora kuboneka mu isi. Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 kuva ku murongo wa 33 kugera ku murongo wa 35, havuga ngo abaza kuri Yesu Kristo ntibazigera basonza, kandi n'abamwizeye ntibazigera bagira inyota. Mugenzi wanje, muri Yesu Kristo ntituhakura ukuvuka bwa kabiri gusa, ariko tuharonkera inkomezi no kuzigamwa mu buzima bwa buri munsi. Kuko hano nyene muri Yohana 6 ku murongo wa 63, ano majambo aravuga ngo amajambo Yesu Kristo avuga ni impwemu kandi n'ubugingo. Rero uyu muntu yafise impwemu akagira n'ubugingo, ntaco mubuza kuba umuntu muzima. Nk'uko umuntu iyo ahema kandi akaba afise amaraso muri we, uwo muntu aba ari muzima mu mubiri, niko n'uwufise mpwemu yera kandi akagira n'ubugingo muri we, uwo aba ari umuntu muzima mu buryo bw'impwemu. Amajambo Yesu Kristo avuga rero ni mpwemu kandi akaba ubuzima. Rero birumvikana ko umwizeye wese nawe acaba umuntu muzima mu buryo bw'impwemu.
b'isi bahinduka umwanya muto, wararenze imfubyi mu kanya birahagarara, ukabanye kuri konte hasigaye ku busa, iganinde yoshobora kukubera inshuti yawe, mbona b'isi bahinduka umwanya muto, wararenze imfubyi mu kanya birahagarara, wabonye kuri konte hasigaye ku busa. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice c'indwi kuva ku murongo wa 37 n'umurongo wa 38. Ano majambo ravuze ngo, nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru, ni wo munsi uruta yindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ibyanditswe bivuga. Nshuti yanje uriko uranyumviriza, Yesu Kristo ariko arasemerera aravuga ngo, uwufise inyota wese naze anywe. Wewe wishwe n'inyota y'ibyisi. Abantu benshi bagira inyota y'umubiri bakirukira mu kunywa inzoga, ariko kandi inyota barayamana naho bama banyoye kenshi. Mbere bituma n'abantu bashobora gufata imigambi mibi, canke bagashobora no kwiba, kuko bishwe n'inyota ngo baronka amafaranga baza baranywesha inzoga, canke baronka amafaranga baza baranywesha ibiyayura mutwe, canke banywesha itabi. Ariko iyo nyota ntishobora guhera. Yesu Kristo niwe wenyene afise ibimara inyota, yaba inyota y'umubiri, yaba n'inyota yo mu buryo bw'impwemu. Ariko arasemerera rero ngo, umuntu wese afise inyota naze kuri we. Nshuti yanje unyumviriza, Yesu aragutumiye, ariko araguhamagara ntuze kuri we unywe ku mazi y'ubugingo, amazi y'agakiza, kandi urayanywa ku buntu. Niki gituma utanga amafaranga ugura ibitamara inyota? Niki gituma utakaza umwanya mw'isi kandi agakiza kakurindiriye? Yesu aragukunda naho mwirengagiza. Yesu aragukunda, nuhindukire witabe akamu agutera, witabe ubutumire bwiwe, muheze uronka amahoro akumare inyota. Nshuti yanje, amazi ava mu isoko ry'umusozi canke akava mu gitandara. Yesu Kristo nawe yitwa igitandara canke urutare, kandi akitwa itanguriro canke se umushinge canke fondation. Ushobora kubisoma mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 17 ku murongo wa 6. I Horebu hari igitandara, kandi ico gitandara cashushanywa na Yesu Kristo. Ico cavamwo amazi Abisirayeli bakanywa. Intumwa Pawulo avuga ko hariho ikindi gitandara cakurikira Abisirayeli. Ico cari kimwemu, kandi ngo cari Kristo. Intumwa Pawulo ashishikara avuga ko kugera inkoni ku gitandara maze kigaca gipasuka amazi akadudubiza, byari igicapo ca Mesiya n'umubiri wiwe wapasutse, maze muri wo hakadudubiza imihezagiro. Niko avuga mu cete ciwe ca mbere yandikiye Abikorinto igice ca 10 kuri 40 ngo, bene data singomba ko mutamenya yuko basokuruza bose bari musi ya ca gicu, kandi yuko bose baciye hagati ya ca kiyaga cigabanije, bose bakabatirizwa kuba abamose muri ico gicu no muri ico kiyaga, bose bagasangira bya byo kurya by'impwemu, bose bagasangira bya byo kunywa by'impwemu, kuko banywa ku gitandara c'imwemu cabakurikira. Ico gitandara cari Kristo. Imana yacu ishimwe cane. Amazi yadudubije ava mu gitandara cari ikimenyetso c'imwemu, caho mpwemu yera yasuswe mw'isi nk'inkurikizi y'ikimazi Kristo yatangiye ivyaha ku musaraba. Rero mugenzi, turashobora kunywa ku mbabazi ziwe zidashira, turashobora kunywa ku rukundo rwiwe ruharira ivyaha, turashobora kunywa no ku buntu bwiwe
butunagura tukaguma twiyubura mu nkome z'insha. N'umwami Dawidi yarabivuga mu Izaburi yanditse ya 36 umurongo w'8 n'uw'9. Umwami Dawidi nawe nyene yari yaratahuye ko mu Mana ariho ibiryoshe byose biri, kandi ko bihaza bikanamara igihe kirekire. Tubironkera mu ngoro y'Imana, mu makoraniro y'abantu bizeye Kristo. Aho niho hari uruzi rw'umunezero. Aho Imana iri niho hari isoko y'ubugingo, kandi abayo bahavoma umuco. Uko niko Dawidi yabitahuye, kandi uko niko Dawidi yabibonye, uko niko Dawidi yabibayemwo. Nshuti yanje unyumviriza, Yesu Kristo kandi ni itanguriro, umushinge canke fondasiyo umwubatsi mwiza wese yotegerejwe kubakako inzu yiwe kugira ngo ikomere kandi izorambe. Igihe nawe wo kwemera kubakira ubuzima bwawe kuri Kristo Yesu, uyu munsi uzogira amahoro, utekane ibihe vyose. Mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 3:11 havuga ngo kuko atarindi tanguriro ryo kubakako atari ryashizweho kuva kera, ni Yesu Kristo. Eka n'umwami Dawidi muri Zaburi ya 40:2 arashinga intahe ko Imana yamukuye mwishayo ry'ivyondo, mu mucafu amukura no mu rwobo rw'amahonero, maze amushira mu muco, ashira ibirenge vyiwe ku rutare, ku gitandara, ashigikira intambuko ziwe. Njuti yanje, iyo umwana aciga gutambuka arakenera umuntu amuba hafi akamushigikira ngo ntagwe ngo akomereke. Niko na Dawidi amaze gukizwa akihana ivyaha, Imana yamugumye hafi iramukomeza. Ni nako kandi n'umukristo mushasha akenera abamuremesha bakoresheje ijambo ry'Imana mu rugendo rushasha atanguye. Ku ntambuko iyo ariyo yose akenera igikomeza ibirenge vyiwe ngo ntanyerere. Yesu Kristo rero niwe rutare, igitandara, kandi niwe mushinge wo kubakako inzu y'impwemu. Umutima wawe uzogumuhamye niwemera kumata kuri Kristo. Mugenzi wanje, Yesu Kristo ntasanzwe. Niwe nzira yonyene ijana umuntu mwijuru. Nta muntu ashobora gushikira Imana atabanje guca kuri Yesu Kristo. Nukuvuga ngo mwizina rya Yesu Kristo ntaco dushobora kuronka kivuye ku Mana kidaciye kuri Yesu Kristo. Nta wundi muntu numwe ariho dushobora gutuma ku Mana, duca kuri Yesu Kristo maze tukishikira. Nico gituma iyo dufise ibyo dukenye duca dusenga, maze tukasozera tuvuga tuti tubisabishije Yesu Kristo umukiza wacu. Usomye mutumwa bw'Iziko bwanditswe na Yohana igice ca 10:9, nta rindi rembo ryinjiza umuntu mu bwami bw'Imana atari Yesu Kristo. Nta rindi zina ryahawe abantu ngo bakirizwemwo atari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe kuri, ijambo ryiwe ni ukuri, mpwemu yera ni mpwemu w'ukuri, aturongora mu kuri kose, kandi niwe ashingira Yesu Kristo intahe y'ukuri. Yesu Kristo niwe kuzuka n'ubugingo. Dusomye muri Yohana 11:25 n'uwa26. Muri we niho honyene uwari yarapfuye apfiriye mu vyaha ashobora kugirwa muzima mu buryo bw'impwemu. Nshuti yanje, kuko abanyabyaha bose bateguriwe urupfu rw'ibihe byose, ijambo ry'Imana ridutera kamo ngo tuzuke tuve mu bapfuye, maze Kristo atumurikire. Niko muri Banyefeso 5:14 habivuga. Ingero y'icaha n'urupfu, ariko Imana yatanze ingabire ariyo bugingo budashira, kandi tubonera muri Kristo Yesu. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, imishishagu yiwe niyo idukiza. Mbega urashaka gukira? Ha Yesu Kristo ikibanza mu mutima wawe. Yapfuye kugira ngo tubeho, kandi tubeho tuganzwa nawe, tumunezereza, duhesha Imana icubahiro. Dusenge. Uragahezagirwa Mana yacu, Data wa twese uri mwijuru,
kubw'amajambo mazima atanga ubuzima uduhaye. Atwibukije ko Yesu Kristo umwana w'ikinege watanze ari umwagazi aharira ivyaha, yasheshe amaraso akayimuhongano. Niwe rutare kandi niwe mushinge twubakirako tukaronka umutsima n'amazi by'ubugingo bituma tubaho turi bazima mu buryo bw'impwemu, mu gushika iwawe no kumenya ivyawe ivy'ijuru byo muri kazoza. Duca kuri we kandi akatubera ubugingo. Abapfiriye mu vyaha muri we niho bazukira bakaronka ubugingo, maze bakaba bazima mu buryo bw'impwemu. Ndagushimiye amajambo kandi asavye ngo Mwami mpwemu yarakomeze kuyasigura umuntu wese yumvirije, ayamutahuze kandi uyu aciye bugufi yisabira ubuzima bwo mu buryo bw'impwemu. Ndamusengeye uhora nk'umugirire neza, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo dukanguke tuve mu bapfuye Kristo tumurikire. Uyu nawe avuye hasi agombye kumurikirwa. Reka nkwinginga umufate ukuboko, umwuzuza inkomezi kandi umuha amahoro, wamane nawe ibihe byose, umuha iby'umutima wiwe ugomba. Mbisabye mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen. Nshuti mukundwa, ndagushimiye kwa nteze yompi ukampa umwanya. Nditeganya igishika ico wombwira ko kunyunganira canke umutwaro. Naho ubutaha, Yesu Kristo aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro Inkuru Nziza kuri Bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na WhatsApp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.